ingabire. Nashaka ndabaye uyu musaseredoti agira dushikiriza inyigisho kugira ngo ntihagire umusaba akarangamuntu. Ni Patiri Emmanuel Duwarugira akaruye musaseredoti ashinzwe ikigo cya Frere Charite yo mu Kiryama muri diyoseze ya Bururi. Uwo mahora mwumva rero yaruye. Tugira amahoro ya Kristo. Ndahimbawe kano kanya kuba ndi kumwe namwe kugira ngo muri ino ndwi yahariwe Foyer de Charite tubandanye tuzirikana ngene Imana twese yadutumiriye yuko twebwe ababatijwe umuriro w'urukundo rw'Imana woheza ukaka ku isi. Aribwo butumwa bwa Foyer bwo kwatsa uwo muriro uri kurazimata. None natwe twese rero nubwo butumwa bw'ibatizo twaronse. Ejo twarashoboye kuzirikana icyo twahamagariwe akaranga kacu n'ubutumwa bwa Yesu Kristo, n'akaranga ka Yesu Kristo n'ubutumwa bwa Kristo n'akaranga kiwe. Turazirikana ko duhamagariwe ko umuriro wo kwaka. Uno munsi naho rero turaza kubona ingene kugira ngo uwo muriro ushobore kwaka ku isi ubanza kwaka bwa mbere muri twebwe. Kugira ngo uwo muriro wake naho ni Imana yonyene iheza ikawatsa muri twebwe. Turazirikana dufatiye ku amafungo abera muri foyer ko tuza kugira ngo twatse ako gacanwa tubone kuza kukatsa ahandi. Iryo jambo tuza kuba dushimikira ko cane. Nashimye ku ijambo ry'umutwe ryo kwitwa uku: Imana idutumirira uwana nayo ngo itunagure yongere duhe kwama ivyamwa vy'ubweranda. Ino jambo ry'Imana tuza kubizirikana mu ngingo zibiri nkuru. Ubwa mbere umugambi w'Imana ifise ku muntu, dufatiye kuri ino jambo duhejeje gushikirizwa twasanze mu gitabo c'umuhanuzi Yozeya kigabane ca 2 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 25. Hanyuma turaza kubona rero ayo mafungo y'ukwisubiza itoto no gutera imbere mu bukristo no mu bweranda tuheza tukaronkera muri Foyer de Charite. Kuri uno murongo wa 16 mu kigabane ca 2 mu gitabo c'umuhanuzi Yozeya, Umukama avuze ati: none rero ehe ngiye kumuhendahenda ndamujane mu bugaragwa mpeze nyagire umutima wiwe. Ngiye kumuhendahenda ndamujane mu bugaragwa mpeze nyagire umutima wiwe. Bavukanye bakundwa b'Imana, ayo majambo duhejeje gushikirizwa ni ingingo Imana ifashe ihejeje kwagiriza Isirayeli ko yayihemutse, ko yikuye mu isezerano ryayo, yinyaze ubuzima n'ubucuti yari ifitaniye n'Imana. Mu bice by'imbere turaheza tukabibona. Urubanza rero rwasomwe, none ngiyi ngingo ifashwe. Imana igiye kwiyegereza Isirayeli, iryoshye ijane mu bugaragwa kugira ngo iyagire umutima wayo. By'ukuri biratangaje kumva ko aho umuntu yari yiteze igihano, ko umuntu yari yahemutse, yari yacumuye, urubanza yari yiteze yari kuba ingingo yo gusoma ibihano bikomeye, ariko ubwo rubanza rw'Imana ruhindutse ingingo y'ukunga isezerano rishasha n'uwayihemutseko, kandi atani kigongwe
yiriwe arasaba, uwo nawe ni Isirayeli. Duca dutahura neza ubuvyeyi, impuhwe n'ikigongwe vy'Imana ingene bimeze. Imana yacu ni Imana idakaza ishavu, ikaza urukundo uko tuyicumuye ko atari kwiduhana. Nagomba dufatiye kuri ayo majambo y'umuhanuzi Ozeya tubone kandi tuzirikane umugambi w'Imana ku muntu wese. Uwo mugambi w'Imana nawo si uwundi ni uwo gusubiza ubuzima umuntu yari yabwinyaze, kugira ngo asubire kuba muzima, uko twabizirikanye ejo dufatiye ku majambo y'umweranda Ireneyo ati ninahazwa ry'Imana n'umuntu muzima. La gloire de Dieu c'est l'homme vivant. None umuntu kugira ngo abe umuzima rero ni Imana isubira kumugira muzima. Twarabonye ejo turiko turazirikana ingene uwo muriro w'urukundo Imana yari yashize ku isi, Imana yari yashize mu muntu kuva ikimurema, uwo muriro wamaze kuzimata kubera ikibi, kubera igicumuro, umuntu yasasiye indava, kigaheza kigatuma kongatara, kigatuma na rwa rukundo Imana yamushizemo na ka gashusho kayo k'Imana mu muntu gafutana kubera igicumuro. None rero twarazirikanye ingene Yezu Kristo mu vyamuzanye yaje gusubiza iteka umuntu, yaje kwatsa uwo muriro wa mutima, uwo muriro w'urukundo mu muntu, kugira ngo asubire kuba ico yari yarahamagariwe. Ico yari yahamagariwe naco niki? Ni ukuba urukundo kuko yaremanywe mu gashusho k'Imana rukundo. Tereza mweranda w'umwana Yezu ni wavuga ati nahamagariwe gukunda. Umugambi w'Imana rero ni uko uwo muriro woguma waka mu mutima wacu no ku isi yose iyo twihweje muri twebwe. Eka naho duherereye turasanga uwo muriro utari kuraka neza nk'uko Imana yari yawucanye ikiturema. Dusanga urukundo ruriko ruratimba gato gato, abandi rwaramaze gutimba gose. Ivyo bikerekanwa n'ikibi n'igicumuro ku isi. Umugambi w'Imana rero ni gusubiza mu ruganda umuntu ngo isubire nk'ukumucura, imugire mushasha, ivyure, ikuze, yongere ikomeze ubuzima bwayo yadushizemwo, yashize mu muntu wese. Imana rero ikavuga iti ngiye kumukwega ndamujane mu bugaragwa mpeze nyagire umutima wiwe. Uyo mugambi w'Imana ufise ihangiro, iryo hangiro naryo sirindi nukuyagira umutima wa Isirayeli. Muri ico kiyago Isirayeli isubire kubona ubwo yakunzwe, isubire yinjire muri urwo rukundo, ibone kuba nshasha, igaruke mu rukundo rw'Imana. Ariko mu gushika kuri iryo hangiro Imana iraheze igakoresha uburyo bubiri, Ifaransa novuga amataktike abiri. Harimwo ubwa mbere ukwega, bwa kabiri kujana Isirayeli mu bugaragwa. Ubwa mbere Imana izokwega Isirayeli, ikwegeshe imigozi y'urukundo, imigozi y'impuhwe, imigozi y'ikigongwe. Iyo migozi niyo migozi yonyene ishobora gutuma umuntu ahinduka, umuntu yisubirako. Si imigozi y'ibihano,
yari kwica, ntabwo yari gukosora, ntabwo yari gutuma umuntu yisubirako, ariko ikigongwe, urukundo n'impuhwe vy'Imana bizotuma Isirayeli ibona ko yaciye mu nzira itariyo, ibone ko yoheza rero igahinduka. Iyo migozi y'urukundo n'impuhwe n'ikigongwe niyo tubona Yezu Kristu yabohesheje, ndabivuge kuboha Maria Madalena, agaheza akabona guhinduka, akava mu ngeso mbi ziwe, kubera ko yabonye urukundo Yezu amukunda, urukundo rutamwagiriza, urukundo ahubwo rumuvyura, rukamuvyura rumwengenga. Araheza abona kugendanira Yezu. Yezu ngo yamukuyemwo amashetani ndwi. Inkuru nziza ya Luka iraheza ikabitubwira, ni ikigabane c'8 umurongo wa 2. Uguhwana kwa Yezu na Maria Madalena, ahandi tumubona ashika ku birenge vya Yezu agaheza akarira, kuko abona ibicumuro yakoze, Yezu atamwagirije na gatoyi, agaheza akamugirira ikigongwe. Maria Madalena agaheza akaba mushasha, akabona kugendanira Yezu. Iyo migozi y'urukundo nyene niyo tubona Yezu yabohesheje wa munyasamariya, bagahurira kwa ryariba. Turabisanga mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 4 guhera ku murongo wa 1 n'ibikurikira, aho uwo mukenyezi w'umunyakabi w'umucumuzi agira mu ngeso mbi amaze guhwana na Yezu, bagahwanira mu karere ari babiri, agaheza Yezu ntamwagiriza ibicumuro vyiwe yakoze, akamwereka urukundo rumuduza, urukundo rumuha icubahiro. Yarahejeje uwo munyasamariya kazi, araheza arabwira Yezu ati, ndabonye kuri umuhanuzi. Arabona ko muri Yezu yabonye ibicumuro yakoze, agahereza akamwereka urukundo. Uwo muntu adasanzwe, ari umuhanuzi, ari Mesiya. Yezu yamufashije gutahura by'ukuri ko ari we Mesiya. Araheza amaze kumumenya nawe agenda guhamagara abandi ngo baze nabo, ngo murabe uwambwiye ibyo nakoze byose. Baraheza baraza nabo, bamaze kubona Yezu bakabona urukundo rwiwe, bati turemeye, atari kubera ibyo watubwiye, ari kubera ko twiboneye natwe. Imigozi y'urukundo rw'Imana rero niyo umukama akoresha ngo agarukane abantu biwe muri urwo rukundo abengenga. Ubwa kabiri, nzomujana mu bugaragwa. Nagomba dutahure muri iri jambo ubugaragwa ibintu bibiri. Ubugaragwa bwo mu mutima n'ubugaragwa bw'ikirere. Nzomujana mu bugaragwa, nzomujana mu mutima wiwe, muri wa mutima aho Imana yateguye ikibanza twohwanira nayo, mu mutima w'umuntu ikahisigariza. Aho niho Imana igomba ko umuntu ahwanira nayo mu kuri, kugira ngo yibone, ashobore kubona n'Imana, abo yibone kuko aravye Imana, agaheza nawe akibona uko ari, akabona ibicumuro vyiwe, akabona amagara make yiwe, ariko kandi aravye no mu maso y'Imana akabona urukundo n'ikigongwe vy'Imana. Kwico gicumuro abona, ayo magara make afise, ari imbere ya Sekigongwe, ari imbere ya Mushobora byose, aza kumushoboza kandi aza kumurekurira ibicumuro vyiwe. Kuba imbere y'Imana rero, kuba muri ubwo bugaragwa bwo mu mutima, no bigereranya no kuba imbere y'icirore, miruwari. Kugira ngo mwese miruwari murayikoresha, muramaze kubibona. Iyo ushitse imbere y'icirore niho uheze ukibona, ukabona agacafu aho kari utashobora kubona neza,
ugaheza ukabona umushatsi utameze neza, ukabona ahatameze neza ukahagorora, ukabona aho ucafuye kugira ngo ushobore kuhoga no kuhagira neza. Nushitse imbere y'Imana rero niko kuko nyene araheza akibona uko ari mukuri atakwinyegeza. Aha nagomba turabire hamwe abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bahejeje gucumura, barahejeje ngo baca bambika ubwambure bwabo amababi y'ibiti, ariko ayo mababi ntiyahejeje ngo anyegeze ubwambure bwabo, kwari ukwibesha, baguma bari gusa. Umukama rero amaze kuza bagaheza bakabona ko bari gusa, ati nabonye ndi gusa nkagenda kwinyegeza. Umukama yaberetse ubwambure bwabo atari ukugira ngo abamaramaze, ari ukugira ngo ashobore, bamaze kubona ubwambure bwabo, abone kubambika ubwiza n'ubutore bwiwe. Iyo turi imbere y'Imana rero natwe mukuri turaheza tukabona ibicumuro byacu, tukabona amagara make yacu, tugaheza tugatabaza Imana kugira ngo itwambike ingabirano zayo, itwambike ubwiza bwayo. Ni kandi ubugaragwa, iruhande y'ubugaragwa bwo mu mutima, Imana itumira umuntu kwinjira mu mutima wiwe ngo yibone, bahwane nayo, aheza yitabaza imukize. N'ubugaragwa bw'ikirere, nzomujana mu bugaragwa. Ubugaragwa ikibanza, ahantu hiherereye abantu babiri bahwanira, bagaheza bakayaga iriri ku mutima, atakibasamaza, atawubaciriyemwo. Muri ubwo bugaragwa rero, muri ico kibanza niho Imana ihamagariye umuntu ngo baze guhwanira. Igihe kitari igihe cinshi muri Bibiliya turabona Imana itumirira abantu bayo guhwanira nayo mu bugaragwa. Aha turashobora kubona Isirayeli, Imana ihejeje kuyikura mu gihugu c'ubuja mu Misiri, ikakijabukana ikiyaga gitukura. Baramaze igihe kirekire bagendera mu bugaragwa, maze muri ubwo bugaragwa niho bashoboye kuzirikana, barabona amagara make yabo, barabona ibicumuro byabo, kuko baracumuriye akatari gake. Baratakanje barambaza Imana kubera ko bashonje, baranyotegwa, barihebura, baraheza barabona ubugaragwa icarico, baraheza baratakambira Imana. Imana iraza irahwana nabo. Muri ubwo bugaragwa kandi Imana yabacishijeho ngo baheze baronka akanya ko kwinjira mu mutima wabo, kuzirikana ico bahamagariwe imbere yo kuzoshikira ico Imana yabatoranije kandi yabateguriye gushika mu gihugu c'isezerano, igihugu Imana yabateguriye, igihugu c'amahoro, igihugu aho Imana yashaka ko baba igihugu cayo, bayihimbara, bagendera isezerano ryayo, bagaheza bakaba abantu beranda bayihimbara. Akatari gake rero turabona Imana itumirira abantu, igomba gushinga amabanga ahambaye cyane, kugenda ngo bahwane nayo mu bugaragwa, gufata akanya bakazirikana. Pawulo mweranda turabibona mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, amaze guhwana na Yezu yarahejeje amara iminsi 3 nawe nyene ari mu kuzirikana icyo Imana imushaka ko, ariko aritegura asenga yisonzesha imbere yo gutangura ubutumwa bwiwe. Aha rero bavukanye, nagomba kubereka ko ako kanya ko guhwana n'Imana muri uwo mwihwerero duhwana turi nayo turi babiri, ngo Imana ituyagire, tuyumvirize, tuyihweze,
natwe tuyiyagire iriri ku mutima. Ako kanya karahambaye cyane rwose kandi nikeranda, umuntu araheza akagabaniramo ibyiza byinshi. Mu mafungo umuntu yiteguriye n'umutima wiwe, yiteguriye yugura umutima wiwe, arahahezagirirwa, arahagabanira, araheza akabona ibyo atashobora kubona n'amaso yiwe, araheza kandi akumva ijwi ry'umukama atari bwashobore kumva kubera urwamo rw'ibyo arimwo n'imyitwarariko yindi, maze muri ayo mafungo agaheza akumva umukama, akamwihweza, akagabana ibyiza bitagira uko bingana. Nagomba ntatevye nja ku mafungo abera muri foyer de charité. Twarabizirikanye ejo k'umuhamagaro wa foyer de charité icihabereye ari uko kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, bakabimenyesha mu buryo bushasha baciye mu mafungo, aho batumirira abakristu kuza muri ayo mafungo ngo bumvirize ijwi ry'umukama, baheze umukama asubire ukabura muri bo, kwatsa kagacanwa gaheze kake, baheze nabo bamaze kwatsa uwo mucanwa babone gushobora kuza kuwatsa n'ahandi. Amafungo rero turonka muri foyer de charité, novuga nti aratandukanye gatoyi n'amafungo turonkera ahandi, kuko nza kubibabwira ibitandukanya amafungo n'ahandi. Ubwa mbere ivyo nza gushimikira ko muri ayo mafungo abera muri foyer de charité, nza gushimikira ku bintu bine. Munkundire muraza gutangara mubonye ntahereye ku nyigisho ndaza kuyiherezako. Ubwa mbere nagomba mpere ku nema iri mu kibanza ca foyer de charité. Inema iri mu kibanza ca foyer de charité. Ubwa kabiri agacerere. Ubwa gatatu igisabisho n'intahe ishingwa n'abagize umuryango wa foyer de charité kugira ngo ifashe abari mu mafungo guhwana n'Imana no gusenga neza batekanye. Ubwa kane ndaheza nshimikire ku nyigisho. Ubwa mbere inema iri mu kibanza ca foyer de charité. Kugira ngo murabizi ikibanza cyose kirafise inema yacu. Igihe umukama yagomba kuvugana na Musa kumwiyereka, yahoramo atumirira Musa kugenda kuri wa musozi wa Sinayi kugira ngo bahwanireyo, kandi iyo avuye muri ico kibanza yaraheza kubera ahwanye n'Imana akagaruka aca ibibatsi, akayangana mu maso, gushika naho mbere abanyisirayeli babwiye Musa bati, ubu Imana izohera ikubwirira hariya uzutubwire kuko kukubona mu maso imishwarara yawe iratumena amaso. Muri ico kibanza rero, ikibanza cyose navuze ko gifise inema yaco, hasindi bavuge ngo inema iri muri foyer de charité gusa, ibibanza byose birafise inema yavyo. Nza guhagarara ku nema yo muri foyer de charité. Monasteri zose zirafise inema yazo, imiryango y'abihebeye Imana yafise inema yabo, mbere no mu nzu zacu aho tuba twateguriye kugira igisabisho harafise inema yabo. Ariko nagira ngo ngaruke ku nema dusanga muri kino kibanza ca foyer de charité. Ni Yesu wenyene yavyibwiriye Marita aho yariko aramumenyesha ubutumwa bwiwe bukudozotanguza amafoyer de charité, afatanije n'umusaseredoti yari yitoreye Patiri Fine. Yarahejeje aramubwira inema
azoshira muri ico kibanza n'abarangura ubutumwa muri byo. Tubisanga muri texte fondateur. Umukama arabwira Marita ati nzosuka ku gikorwa c'amafwaye no kuba yagize ikiyaga c'umuco n'inema. Nzohunda isinzi ry'inema muri ico kibanza. Inema ntari bwashire ahandi kandi atakindi kibanza nzokwigera ndazishiramwo nkiretsaho. Ati nzohakorera ibitangaza byinshi nk'ivyakozwe mu ntango y'Ekleziya, mbere nzohakorera n'ibiruta. Atabagwaye bazohakirira, abihebuye baharonkera umwizero, abatakaje ukwemera n'abahakanye baharonkere kandi bahakurize ukwemera. Tihazoba ubuhungiro bw'abarushe n'abaremerewe n'ibibazo bitandukanye. Ati abantu bazoharonkera umuco n'inguvu nshasha mu bukristo bwabo no mu ibanga ryabo. Ibi nivyo jewe nongeye ko mfatira kuri ivyo nyene. Ati abacumuzi ruhebwa n'abakongatariye mu ngeso mbi bazohagabanira inema yo guhinduka no kwisubirako. Ngayo rero amajambo Yezu yabwiye Marita, inema azotangira muri ico kibanza ca foyer de charité. Ayo majambo iyo tuyazirikanye turasanga hambaye cane gose, anateye n'ubwoba mbere, kuko aradusiga kandi agaheza agasaba ibikomeye kuba haba no womenga mbere yayo twumva twotetemera, ariko turagira umwizero kuko umukama ari we nyene avuga ati ni jewe nzovyikorera. Twewe n'umuvyeyi wanje Bikira Mariya tuzovyikorera. Bisaba rero kuyakira n'umutima uciye bugufi kandi wizigiye ko Imana izorangura ivyo yaraganye. Umwizero wacu nutetereza ivyo Yezu yavuze, twese twobishingira intahe kuko twaravyiboneye. Haraza kuba akanya k'izo ntahe muraza kumva, noneho n'umwe muri twebwe amaze kuhaca yoshingira intahe ivyiza amaze kugabana muri kino kibanza. Ikibanza ca foyer rero kirafise inema yaco ubwayo, n'ubuhaje wenyene ataraja no muri ayo mafungo nyene hariho inema agabirwa kubera ico kibanza. Biciye binyibutsa umuntu yigeze kuza muri foyer de charité ahari ku Kiryama, yara umuntu akwaye amashetani, yari yaramwiziziye yaramuboshe, ntiyari bwaronka akanya kugira ngo aze mu mafungo, ntiyari bwabonane n'umufoye canke na patiri, ariko araheza ambwira ati tubonanye umunsi umwe, ati jewe nakunda kugira ibitero kenshi cane gose, ati kandi vyinshi, ati mugabo kuvaho nziye gusengera muri kano gasengero ka foyer de charité, ati ivyo bitero ntibirasubira kugaruka. Mbere akavuga ati igihe cose numvise bigarutse ngacanza muri aka gasengero nca numva nduhutse kandi ndamara iminsi atabitero subiye kugira. Ikibanza ca foyer de charité rero co nyene ubwaco kirafise inema yaco, kubera Yezu yagomvye kurangura ivyo avuze muri kino kibanza. Ubwa kabiri nagomba nshimikire ku gacerere. Amafungo yose aba mu bibanza bitandukanye, ntimugire ngo yamaba mu gacerere. Hariho amafungo aba ntabe mu gacerere, ariko amafungo yo muri foyer de charité abera mu gacerere. Niko Yezu yabishatse, niko yabitanze ku itegeko. Araheza arabwira Marita
ko ariko bitezwa kugenda ari amapfungo azoba mu gacerere. Marita amaze kubitahura niho yaheze akavuga aya majambo adutumirira kubona agaciro k'agacerere no kukinjiramwo. Aterega agacerere ntikaduha Imana, ariko Imana yitanga mu gacerere. Niko rero gutumirira abantu kwinjira mu gacerere ngo binjire mu mitima yabo. Ati ntugume ku gishimaryango c'umutima wawe, injirayo ushikeyo. Amapfungo muri foyer de charité rero abera mu gacerere, niko Yezu yabishatse, niyo ntumbero yabihaye. Agacerere nivyo burya karatera ubwoba. Abantu benshi mbere ntibanagakunda, arico gituma uzobona bagomba kwama bariko baravuga, bama bariko baravuza iradiyo n'urwamo rundi bakumva ariho batekanye, kuko agacerere gatuma umuntu yinjira muri we akabona ivyo atagomba kubona, akibona uko ari. Abantu rero batinya kwibona uko bari, hari abatinya kubona ivyo bibazo vyabo, bashima rero kuba muri urwo rwamo rubibagiza ivyo. Ariko agacerere karadufasha kwinjira mu mutima wacu, kwinjira mu mutima wacu kugira ngo duhwanire n'Imana, idutumirira muri bwa bugaragwa nyene bwo mutima wacu. Ya Mana yisigiye ca kibanza mu mutima w'umuntu kugira ngo abe ariho bahwanira. Muri ubwo bugaragwa bw'umutima wacu nyene tugaheza tukimenya, tukibona uko turiyo mukuri. Niho rero tumaze kwinjirayo tugahwana n'iyo Mana nyene, tukibona uko turi, tugaheza tukabona n'uwo dufasha kuba mushasha. Aho gacerere katubera akaryo ko gusenga bivuye ku mutima, kumviriza Imana ituyagira no kwifatira ingingo zihambaye ziraba ubuzima bwacu. Abagize amapfungo kenshi barakunda gushingira intahe ivyiza bahawe n'ako gacerere. Umuntu umwe niwe yavuga ati jewe sinarinzi guhora, nta n'ivyo noshoboye, atariko ino minsi maze muri foyer de charité muri kano gacerere tinarumvise ijwi ry'Imana, ati narashoboye kwibona. Kagacerere naragahezagiriwemwo, mbere avuga ati ndabonye ingene nzohora afata akanya nkaja mu gacerere kugira ngo nzirikane mu buzima bwanje kandi nyage n'Imana muri ako gacerere. Ndabatumiriye rero namwe kwama mufata akanya k'agacerere, muriko murasenga, muriko murumviriza Imana kugira ngo Imana ibayagire, muhwane nayo, ibayagire mu mutima wanyu atakibasamaza, kandi ijwi ryayo mushobora kuryumva, namwe muyiyagire umutima utekanye uri hamwe, atabindi vyiyumviro bindi biwutwaye. Ubwa gatatu nagomba gushimikira ku muryango w'abagize foyer de charité. Burya iyo mubonye muriko muraronka inyigisho muyihabwa n'umusaseredoti, hari aho umuntu adaheza ngo amenye ko muri iyo nyigisho nyene patiri ariko arashikiriza hariho umuryango w'abafoyer de charité bari aho bariko baramushigikiza igisabisho, bariko baramusabira bongera basabira n'abaje mu mapfungo kugira ngo amapfungo agende neza. Kandi ivyamwa tubona vy'amapfungo bikomoka kuri ico gisabisho cabo baba bariko baragira. Abafoyer rero bari aho mu byo bafashisha baje mu mapfungo, si ico gisabisho cyo kubasabira gusa, nukuba abo babonamwo inkuru nziza. Abafoyer de charité rero barashikirizwa inkuru nziza, bagaheza bakayigendera mu buzima bwabo.
mu nyifato yabo, mu dukorwa twabo, mu mwitwarariko wabo, mu gufasha abandi. Abaje mu mafunguro baraheza bakababonamo ya nkuru nziza yanditse. Amaze kumva akatari gake babwira bati nahimbawe no kubona abafuaye ingene bitanga, ingene baruha batwitwararika kugira ngo ntihagire ico tubura, tumererwe neza, dusenge neza. Ati ntahe yabo n'igisabisho cabo numvise binshigikira birangomeza. Mu gisabisho bamye bagira camye cunganira umusaseredoti mu nyigisho yatanze. Mu bisabisho batugiriye twumvise bari mu bumwe nawe, kandi ico gisabisho cadufashije kwinjira mu Mana, kunywana nayo no kuyumviriza. Hariho rero ibisabisho bagira babasabira, hariho n'ibisabisho babafasha namwe gusenga. Nagira nshimikire kandi kutwigoro bagira ngo abaje muri foyer ntihagire uwundi mwitwarariko bagira atari ugusenga gusa, kubateguriraho mushikira, kubarondera ivyo mufungura, ko ibintu byose biba bitegekanije bimeze neza, aho muciye hameze neza, mugaheza mu kubona ibitonze n'ibitunganye neza, mugaca mwihweza Imana yaremye ibintu ibigira byiza. Iyo Mana mukayibona muri ubwo bwiza bw'ivyo bintu biraho. Aho umuryango wa foyer rero muri iyo nyifato yabo, muri ubwo butumwa bwabo, muri uko gushigikira abaje mu mafungo, mu kwakira imitwaro yabo, mu kubafasha kubasengera, mu kubaha impanuro, ngice ikindi kintu kindi giheza kigafasha kandi kikunganira amafungo. Nagomba ubwa kane nje ku nyigisho ibera mu mafungo muri foyer de charité. Ego haraberayo inyigisho zitandukanye zishigikiye ku vyiyumviro ibiniriya, ijambo ry'Imana rifasha abantu kwinagura, baba abagomba gukomera mwibanga ryabo ryo kubaka Rukristo, mwibanga ryabo ryo kwihebera Imana, baba abagomba gutera intambwe kumenya Imana n'ibindi. Ariko nagira ngo nshimikire ku mafungo ari wo mutima w'amafoye nyene, amafungo yo kwinagura no gutera imbere mu bukristu no mu bweranda, amafungo akuza umuntu mu bukristu abera muri foyer. Muri izo nyigisho rero ziraheza zigafatira, novuga ni incamake ya za ngingo 12 zigeze ukwemera kwacu kw'abakatolika, aho duheza tukazirikana ubwa mbere urukundo Imana ifise ku muntu n'umugambi wayo. Muri ayo mafungo turazirikana urukundo Imana idukunda, yadukunze igihe yaturema, ikaturema ikuye byose mu busa, ikaturema idutera iteka ry'ubusa nayo, igaheza ikaturema ngo tuje mu buhigwe tumererwe neza, ikagira byose ngo umuntu ntihagire icabura, umuntu amererwe neza. Turabona urwo rukundo rw'Imana rwibonekeje n'inyuma y'aho umuntu acumuriye, ruribonekeza mu mugambi wayo wo gucungura umuntu. Kuva aho umuntu acumuriye, Imana yaciye ishiraho umugambi wo gukiza umuntu, wo kumucungura. Twibuke aho Mukama yariko arabwira ya nzoka ati nzoshira urwango hagati yawe n'umukenyezi n'abazomwamuka, ati bazoguhonyora umutwe nawe bakomore ku gitsinziri.
maze muri uwo mugambi tugatahura umugambi w'urukiza Imana yari ifise ku muntu mu kurungika umukiza azoza yigiza umuntu mu mbanyi y'umuvyeyi Bikira Mariya, akaza kugira ngo ahonyore shetani, atsinde igicumuro, abohora umuntu, amuhe gusubira mu bunywanyi, amusubize iteka igicumuro cari camunyaze. Muri izo nyigisho turaheza tugatahura iruhande y'urwo rukundo Imana yadukunze mu kutwimenyesha iciye ku bahanuzi batandukanye, mu kutwimenyesha iciye ku mwana wayo w'ikinege Jambo wa Data, ngo atumenyeshe Data n'urukundo dukunda, maze tumaze kumumenya natwe tumuhindukirire tube abana biwe, dusubire mu bushuti n'umunywanyi bwiwe. Turaheza iryo jambo tugiroresheje ko tukabona urukundo Imana yadukunze, tugaheza natwe tukagira tuti vy'ukuri sinarinzi ko nkundwa gushikaho. Ya migozi y'urukundo igaheza ikatugarura, ikadufasha gusubira kuba bashasha. Iyo turiko turazirikana muri izo nyigisho, turatahura ingene Imana umugambi wayo wo kudukiza muri Yezu Kristo yigize umuntu, agapfa akazuka, yasize ahaye ubutumwa bwiwe ekleziya ngo muri yo abandanye yigisha, abandanye atagatifuza, abandanye agira beranda, ayobora igihugu c'Imana, akijana mu bunywanyi n'Imana. Turazirikana tugatahura ekleziya nk'umuryango, nk'umuvyeyi, icibare c'Imana, Yerusalemu nshasha, umuvyeyi atugaburira ivyiza vy'Imana, aduha kwiyubura abashasha, aduha gutera imbere. Turaheza tugatahura muri uwo muryango ico twahamagariwe natwe nk'abagize umuryango, umwe wese akabona ubutumwa bwiwe muri uwo muryango, twahamagariwe kuba uwo muco waka, uwo muco uboneshereza abandi. Turaheza kandi tukabandanya dutahura ivyiza Imana itugabira muri iyo ekleziya iciye mu masakramentu atandukanye, aduha akadukuriza ubuzima bw'Imana muri twebwe, akatugira beranda. Muri izo nyigisho turaheza tukabona yuko twatewe iteka ryo kuba abana b'Imana, kandi iryo teka turitwaye mu nzavya z'ibumba, uko Paulo Mweranda bivuga. Tukabona amagara make yacu, tugaheza tukambaza Imana, tukayitabaza ngo iheze dukomeze, iheze tuvyure, itugire bashasha. Muri izo nyigisho rero abatari bake baraheza bakabona ko ijambo ry'Imana bashikirizwa ari ryo rimurikira izo nyigisho, ari bo ribyigwa kandi ari rizima, ari ryabo baribyiwe uno munsi, bakaryumva nk'akajambo k'urukundo Imana ibabwiye, bagaheza bakahakura inyota yo kugasoma, bakisomera nk'akajambo k'urukundo nyene, akajambo kababera umuco, akajambo kabaremesha, akajambo gaheza kakamurikira inyifato n'ingendo yabo. Muri izo nyigisho rero abatari bake barahagabanira, bakahahezagirirwa. Mu nkundire rero sindambire cane ndiko ndavuga ivyo, ahubwo mpeze mpe akaryo abaza kubashingira intahe ku vyiza bagabanye.